nero bakora ikiganiro c'umukongomani avuga ururimi rw'ikirundi naratangaye numvise ko nandusha imigani n'ubwatuzo buvugika neza bw'ikirundi avuga ko babaye muri Kongo imyaka irenga 300 bagiye kuri hari ugambi yerekana mu urubibe imbibe z'igihugu atariko kuri neza gisabo ubucuti busa n'ubwakatitse gatoya abakoroni bamaze kuza ubucuti bwabo ba Kongomani kuko bavuye bakubitwa Abakongomani b'abavuye mu Kirundi uno munsi bageze kuba bageze ku miliyoni 6 benshi ariko bahungiye mu Burundi hariho benshi bahungiye ngaho mu Burundi na cyane kubera ibibazo biri ubundi bafatwa cyo kimwe n'abandi Bakongomani. Abakongomani ndabazi bene mwibuka yuko ni kisha sigenda ariko ndavugira abanyamurenge nabwe ntishobora kuvigere mwovuga ngo abanyamurenge ko bavuga irurimi rusa n'ikinyarwanda mugaca bavuga ngo saba Abakongomani mu gihe hari habarundi nawe nyene bavuga ikirundi kandi mwemera ko Abakongomani hagiye barafise umwami je kugira ndavyemere naramutumyeko arazi Burundi umwami wa ndamubaza none wewe barafise na territoire ne ivyo ko bagosa Abakongomani nuko nyene ngirango mu buhungi ariho baciye bashaka kwagirira nabi ahandi barafise territoire yabo nyene y'abarundi. Murakoze cyane nyene icubahiro nitwa Olivier Ndayisenga ariko ku kazina k'umwuga w'itangazamakuru nkora benshi banze nka Omidi Changement nkaba nkorera ikinyamakuru Agaciro Media ni ikinyamakuru cyatanguye 2023 kandi ahanini ku kamo kanyu ico gihe ariko haratangura umugambi w'ubworozi bw'inkwavu hariho ugwaruka rwinshi nagiye nshira habona benshi mwagiye mu bagendera harimo nujya mu jene mwumvise Jado wo mu Gasekebuye ariko rero nyene icubahiro mu nkundire mvuge kuri iki kintu kijanye n'uburimyi umwaka wa 2023 jewe giti cyane narihaye initiative yo kuzunguruka igihugu cyose mu burire butandukanye kandi ahantu hose nagiye ndondera umuntu navuga ko yakoze cyane usumze abandi muri cyo gisata ariko narasanze ibibazo benshi bagira baravuga bati turarima turashamo umutanyisha mugabo dufite isoko y'ukuri bose nuko bajaza guhurira kuri Kotebu cya equation ugasanga hari ibabiburi byinshi kubibika byo bibabera ikibazo icyakabiri nyeshubahiro ni ikintu kijanye na tourisme sinzi ko mubona igihugu cy'Ubufaransa suko ari igihugu kinini ariko kubera gise amamedia manini akipromotinga kivuga usanga cyanagize ingufu zo kwifluencinga hanze yacu muri kino gihugu cyacu uko biri kose benshi ganabonye harimo abakoresha izi mutangukana bumenyi bageze ijwi kure mu mwanya muto mugabo ndibaza nti havire ko mbona ari umutima w'igihugu ari n'umugongo w'ubutunzi mbega iyo haje abanyamahanga ni giki twoca tubaratanga hariho muri ville sinzi ko muramumenye nyinshubahiro hari aba influencer abo bita abavlogger usanga subikomera duto cyane hariho n'abapolisi ndakiga bari batutumenya mwakore nyine bavuga umuntu ngenda ari ya peut-être urashobora kwibaza bati ni kamera muri ville barakoze kubafata ngo zana urupapuro mwahawe n'utwaramiri kumufima hano ibyo kenshi bakunze gutanga isura itari nziza kuri bano banyamahanga kuko kenshi ni n'abantu bafise influence nini cyane nashaka kubaza igihugu cyaba gifise ibintu gishyira imbere cyifuza ko bimenyekana icya gatatu nyine cyubahiro jewe mu kanyosha ibarura ryaho ni ribi cyane bwanyibaza nti eske ko twebwe na twebwe mu bagize leta uko biri kose turimo nta bene igihugu byatunganijwe neza burya abene igihugu bya nitwo byibagire nkibaza nti
birashoboka yuko leta nk'umuvyeyi yoshiraho umugwi ugatunganiriza abantu bakabaho umugwi, kuko hari igihe mbabona abantu bashobora gukoresha uburyo bukeye butavuna, kandi ivyo bikaba vyokorwa umuntu atiriwe ararindira kumuri leta guverinoma ibihanzwe na vyinshi. Havuga nti natwe nk'abenegihugu twotera agacumu kuri ivyo twigishwaho. Icyanyuma ni ikintu kijanye n'impunzi ziri mu Burundi. Nari wakora ikiganiro c'umukongomani avuga ururimi rw'ikirundi. Naratangaye numvise ko nandusha imigani n'ubwatuzo buvugika neza bw'ikirundi. Avuga ko babaye muri Kongo imyaka irenga amajana 3 bagiye kuri hari ugambi yari karambura imbibe z'igihugu, atariko kuri neza isabo ubucuti busa n'ubwakatitse gatoya abakoroni bamaze kuza. Ubucuti bwabo ba Kongomani kuko bavuye babita abakongomani b'abavuye ururimi rw'ikirundi. Uno munsi bageze kuba bageze ku miliyoni 6, ni benshi. Ariko mu bahungiye mu Burundi hariho benshi bahungiye ngaho mu Burundi na cyane kubera ibibazo biriho, ubundi bafatwa cyo kimwe n'abandi bakongomani. Bakavuga ko biva hanini ku usanzwe batwara HCR mu Burundi, kuko ngo ari umunyekongo wacu bagira ngo mwashitse iwanyu ahubwo mubwire umunyeshuri mukuru w'igihugu aho amatongo biri iwanyu. Ariko bo bakavuga ko bari imyaka irenga amajana 3 bahatiza kuba ari wabo abandi bose. Icyo kibazo nganyeshuri ni mukizi. Urakoze. Ikindi nashakangiriza ko nagasaba dukunze gukora ibiganiro by'ubutunzi ahanini kuri development personnel kuri agaciro media. None ukuntu musaba ikiganiro aganiriza Abarundi ko ngize bakwe ashimire yayo urampagaza mu kutisha cyane utambwiye iyo hengera ndirogoro gacuza ukansanga mu migambi yanje niho sa ikiganiro zokironka. Hanyuma ibi by'abakongomani ndabazi, be ntimwibuka yuko ni Kinshasa igihe ariko ndavugira abanyamurenge nababwiye nti sinshobora kuvuga mwovuga ngo abanyamurenge ko bavuga irurimi rusa n'ikinyarwanda mugaca muvuga ngo saba abakongomani mu gihe hariho abarundi nabo nyene bavuga ikirundi kandi mwemera ko abakongomani. Hagiye barafise umwami je kugira ndavyemere naramutumyeko arazi Burundi umwami wabo, ndamubaza none wewe barafise na territoire ne ivyo ko bagosaba abakongomani nuko nyene ngirango mu buhungi ariho baciye bashaka kwagirira nabi, ahandi barafise territoire yabo nyene y'abarundi. Namubajije none wewe ko ari abarundi urafise abahutu n'abatutsi? Ateka ati je n'abarundi bose abonwara. None nta barebare n'abagufi bari ati barimo kugira nari ndiko kugira numbereze ibi by'iwacu by'abahutu n'abatutsi ni phone nibikinyama baje badutsindagiramwe gusa nta kundi kizima tutazobisubiramo. Rero abo ndabazi mbere ushima yaje angemuriye n'inka zibiri. Ntihari umukuru w'igihugu agiye kuramutsa undi mukuru w'igihugu avuga ikirundi neza. N'abakera cyane uvuze vuba bambwiye ko n'abakera cyane kera gose ni abantu babayeyo urumva na kame. Rero twebwe Kinshasa nasanze bazwi mu bwoko bw'abakongomani barimwo bafise territoire yabo kujya kw'abafurero kujya kw'abavira abo bariho. Hanyuma ibarabara rijya rya Kanyosha wavuze mu bisanzwe nibaza ko byacerejwe n'iryantuze programme ya Banki Mondiale kubera barazi ko hari ibarabara rijya rizobamwo amabarabara abiri gushika munuza mujya mu Rumonge rizogarukira niho naryo rizogira. Rero kubera iyo etude Banki Mondiale kwirako kuza gusanura ibarabara ejo uzosubira gusambura murumva ko biba bigoye. Mugabo mushaka guterera ajya yandinda ni yose ntimwoyakora emwe
ibyo gukora ntibibutse biriho kandi mushatse gukora ndazi yuko ntawo babuza wavuze ibyo gufotora minisitiri asanzwe icyo kibazo yaza amaze akizi reka ndamuha ijambo ace akubwira aho bakigejeje. Murakoze nyiracubahiro kunyongera umwanya. Hariho itegeko turiko turategura muri kabine y'ubushikiranganje rikingira cyane cyane aba influencer, rikingira na cyane cyane abana bakonsoma ry'amakuru mutanga. Muri ico gisata rero tuzoshiraho n'ibimenyetso tuzoshobora guhereza dukora na CNC tuzoshobora guhereza abantu kubera yuko ubaretse hariho abashobora kuza gufata amasanamu bayakoresha ku buryo bwo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo birashika birashoboka nta umenya kiri mu mutima w'umuntu, arico gituma mubonye abapolisi babafashe tuzoza tuvugane ingene tubigenza. Mugabo entre-temps muze tuvugane ingene dushobora kuba turafata ingingo mfata kibanze mbere ko dushaka iryo tegeko kugira ngo mworoherwe gukora, kuko ifo yuko umuntu wese afata isanamu abazwi. Utazwi tumenye ikinyamakuru ukorera, inzego z'umutekano zama zihari barashobora gufata izindi ngingo tutabizi. Mugabo ni mwaza muze tuvugane. Misi yose je ndakira abantu igihe cyose dahari. Muze tuvugane hanyuma duce dufata ingingo mfata kibanza turakoresha kugira ngo mwikingire mwongere mukingire n'abandi mworohereza akazi kiwanyu gukora. Nico nari nasabiye ijambo. Murakoze. Igiteko naryo ririko ririgwa igihe rizo heza gutunganwa neza tuzoza tubatume ko turibereke mugire ico rumuterereyemwo imbere ko rifata izindi ntera. Murakoze.